ukuri. Hari impamvu Imana yaremye mu mubiri wawe ibice birenga 60% ikabigira amazi. Isi mu kuyirema ibice bigera kuri 2/3 vy'isi bikaba bigizwe n'amazi. Hari impamvu Imana yabikoze, nuko yari izi ko isi izo bikeneye urugero runini rw'amazi, kandi yari izi ko umubiri wawe uzokenera amazi menshi. Niyo mpamvu no musi usabwa kuyanwa, kuko n'Imana yarayaremye. Zaburi igice c'104 umurongo wa 10 haravuga ngo urungika amariba mu myonga, imigezi itemba hagati y'imisozi. Ishokwa n'ibikoko byose byo mw'ishamba, indogoba z'inyeshamba zishira inyota. Namba ibikoko bishira inyota, wewe muntu Imana yaremye kubera iki wirirengagiza amazi? Ngo nuko unywa amata, za jus, za fanta, inzoga ngo bikumara inyota. Ariko amazi Imana yaremye ntuyanwe. Umva uko uno musi rero kunywa amazi kwawe bikubera akamenyero, kandi uyanywe ku rugero rwiza. Ku muntu akuze birakwiye ko adakwiye kuja musi nibura y'ilitiro 1.5 ku musi. Naho nyene bikavana n'akazi akora n'ubugwayi afise n'ibirafise. Birakwiye ko umuntu adakwiye kuja musi litiro 1.5 ku musi. Umuntu akanywa gute? Amazi birakwiye yuko umuntu ayanwa akivyuka, atarakubitana n'impwemu zo mu gitondo zo hanze. Nywa amazi ukivyuka, ukiva ku gitanda cawe, unywe nibura inusu y'amazi. Arabisha ariko aravura. Mu mwanya uzogenda uyamenyera azokuvura kandi azokuryohera. Birakwiye kuyimenyereza kuko akaryoherwa n'akakarimi kandi n'akantu gato, ariko imbere ukaba ukoze vyiza. Vyuka rero nawe unywa amazi mu gitondo. Imbere yo gufungura nywa amazi urindire iminota 30. Uhejeje gufungura rindira amasaha 3 nyuma yo gufungura. Birabujijwe ko unywa amazi uri kurafungura. Birabujijwe kunywa amazi ugaca ufungura. Birabujijwe guheza gufungura ugaca unywa amazi. Biranabujijwe ko iyo ugiye kuryama ugenda unyoye amazi ukayanywa mwijoro cyane. Impamvu bikwiye ko amazi anyobwa iminota 30 imbere yo gufungura n'amasaha 3 nyuma yo gufungura niyihe? Nuko iyo amazi yivanze n'ico bita acide iri muri estoma irayineutraliza canke irayibuza ubushobozi bwo gukora kugira ngo ishobore kwica imicafu. Amazi muri acide iragabanya ubukana bwayo, kandi acide yo muri estoma yacu hari ico Imana yigeneye kugira ngo izoshobore kwica imicafu canke imyanda ibikiri mu vyo kurya twariye akanwa katashoboye kwica. Rero birakwiye ko amazi yanywa mbere amasaha 3 inyuma ugashobora kunywa ayandi. Iyo uyanyoye uri kurafungura, ivyo kurya byawe bizoteba mu nda, uzofungura saa 1 gushika saa 9 uzobugihaze, kubera ko ivyo kurya bizobikiri mu nda. Niyo ntandaro y'imico mibi, niyo ntandaro y'ingwara za estoma, kubwo abantu bimenyereje kurya bariko baranwa. Reka ndakubwiye uno musi, igifu canke umushishito Imana yakuremeye nta menyo yagishizemo. Nta mashini yo gukamura Imana yashize muri estoma yawe canke mu mushishito wawe kugira ngo izobanza gukamura aya mazi ibone gusya. Menya ngo ingaruka uzoyibona mu gihe cyose uzokwimenyereza kurya uri kuranwa. Umushishito urakurindiriye, ingwara z'umushishito zirakurindiriye, kutihangana kudafata ingingo birakurindiriye, kuko umushishito wawe ukora n'ubwonko. Amazi zo kuvura ingwara nyinshi, iz'umugongo, iz'amagufa, iz'imitsi, izo kuruha ubusa. Amazi azokuruhura kuruta gusa iyo woze urumva kuruhutse. Imbereho udashobora kubona amazi azogukorera ibitangaza. Kugumbiza uzobisezera, kumeneka umutwe uzobisezera, kuko wanyoye amazi Imana yakuremeye. Wirinde rero kunywa amazi ugiye kuryama, kuko bizotuma itiro ryawe ricikagurika, ari naho benshi ugitsina gabo bandurira n'amakanseri ya prostate kubwo kunywa amazi mwijoro. Umva ukuri, amazi yanywe ku gihe, yanywe ku rugero rwiza. Umunsi ntugahere utanyoye 1.5 litiro y'amazi ku musi. Umva ukuri.